music, celebrity, entertainment, showbiz. Welcome to the Town Trend Show. Ya what's up bantu bacu meze neza turameze neza cyane turashima Imana. Ya inirinda la Costa TV ibazane the Town Trend Show kiganiro kibahereza amakuru ari ku mwanya ashushe cyane. Ati uyu munsi twabateguriye iki? Banzu fyonde subscribe, like, comment nze ndakubwire ico nabateguriye uyu munsi. Ni nyuma ya Romantic Sound EP aherutse guduhereza mu kwezi kwa 11 muravyibuka mwese, aho yatwemereye neza yuko aje guhindura umuziki, ishusho ry'umuziki ndundi. Abenshi bariko barabigibona kandi biriko biragaragara, aho vyahereye kugaragara, ni nyuma yo kuronka umuriyoni n'ibihumbi amajana 5 ku mbuga ziwe asanzwe agudandaza ku muziki, aho turavuga ko nka Apple Music, Audiomack, Spotify hamwe na YouTube, aho bateranije abantu bamaze gukurikirana iyo EP yiwe, aho bakwiye umuriyoni n'ibihumbi amajana 5. Ni ibintu vyimboneka rimwe, ni ibintu abarundi bari bafise babona nk'indoto ariko batanguye gushikako. Ati nyuma yaho havutse iki? Inyuma yaho twagiye tubona indirimbo Beautiful ija muri chat y'indirimbo zirabwa cyane mu gihugu ca Kenya, aho zari indirimbo amajana 2, ni classement indirimbo amajana 2, aho ubona ko Beautiful iza mu kibanza c'ijana na 86. Ni kibanza kiryoshe cyane, ni kibanza kibereye, aho atamuririmbyi n'umwe mu Rundi yari byigeragera kuri iyo ntambwe. Aha inyuma y'ivyo twarabonye ama commentaire menshi, ibintu byinshi vyavuzwe, aho twegereye Sadbi, turamurondera kuri telefone. Sadbi turamurondera arashobora kutubwira ikintu kimwe ku kindi. Reka Sadbi tumurabe kuri nimero ya telefone. Allo Sadbi. Meze neza? Yeah, fresh bro. Inyuma yo gutangaza yuko waronse umuriyoni n'ibihumbi amajana 5 ma streaming kuri Romantic Sound yawe, wiyumva gute Sadbi? Imbere kwanza novuga koko nshimira buri muntu wese, buri murundi wese yashigikiye igikorwa gushikaho kigeze uno munsi, mukaba mubona neza n'amaso yanyu ko Imana yadufashije, namwe mukaba abafana bose arimwo abantu batandukanye, aba journaliste bose mu gihugu bagiye batanga mfashanyo yabo kuri Romantic Sound EP. Urumva ni inyungu y'ibintu ndetse umwimbu w'ibikorwa twarimye twese muri rusanga, abakunzi b'umuziki w'u Burundi, aba journaliste n'abandi, aba promoters n'abandi. Rero ni ikintu cyiza iyo umuntu agize intambwe, kuko nta muntu nkuko namana bivuze, nta muntu n'umwe yifuza gukora homba. Rero iyo uri kurakora wunguka, ni ikintu cyiza. Gusa nuko streaming, mwumvise streaming cyangwa mwumva ibintu birebire, nuko gusa ari stream nyinshi zavuye kuri YouTube, ari ndirimbo mubona ya Meddy, nakoranye na Meddy, nishaka gushikana ku muriyoni. Rero streaming ziva harya iTunes, Spotify n'ahandi. Ariko rero muca mwumva yuko iyaba umuziki w'Uburundi abantu bawumviriza kuri Spotify, iTunes, iyo nombre niyo chiffre ya 1.5 ngaha ubuzima buba bwahindutse cyane. Ni giki ugiye nkakunguko Sadbi woba wungutse kuri Romantic Sound, ko abenshi baravuga yuko woba winjije amafaranga plus de $10,000. Bivuze ko iki vyo Sadbi?
ati $10 n'abandi bavuze byinshi ariko streaming ziratandukanye hariho streaming za YouTube zisanzwe ziha atari cyane ego akaba ari na Spotify iTunes n'izindi ubona ko bizwi yuko ziriha cyane gose ku buryo yaba iyo Emilio Sengsa yaba ari Spotify ndi kuri chiffre nziza cyane ariko zose nyinshi ziva kuri YouTube rero nukurya twigisha abantu bacu kuraba indirimbo kuri Audiomack, iTunes, Spotify gutyo tuzogenda duhindura tuduga no mu butunzi umuririmbyi akaduga akisununura akaba umuntu wo gutanga ubuzi ndetse no kwibeshaho no kubeshaho no guteza imbere igihugu ciwe muri rusange rero kuba bavuga ngo $10 ya ivyo sivyo kabisa ivyo sivyo navyo navuze nta numwe yabivuze nta namwe byanditswe uretse yuko ikintu gito cyabonetse kandi ni byiza kugereranije umuziki w'ubu n'umuziki wa kera twutanga kuri Bluetooth no kuvuga hari some revolution twakoze ari ikintu gishasha twashize mu bantu ari ikintu biboneka neza yuko abarundi bashaka kubona uririmbyi babo batari imbere bashaka ko bari korana collab orke kugira ngo ronke ka Rayvanny muri collab ne igutwara $20 kugira ngo umuntu investise $20 muri wewe ni wa muntu abazi business abazi ngina ayarondera ayakura rero ni muri iyo nzira gutyo tuzogende twereka n'abaguzi atunga yuko hari ukuntu music iriha streaming shows publicities advertise ni ibintu bizofasha nitwavye classisa bizofasha abantu bashaka gushira umutahe mu baririmbyi gushira mu mutahe no kubashiramo amafaranga nkuko ari byo turiko turarondera target wari ufise mu gusora romantic sound yawe ubona warayigeze ko kweri kuvuga ngo target narayigeze ko novuga uko ari 50% kuko je igihe nasora indirimbo iyi romantic sound EP kwari gushaka kugira ngo ngire performance ngire expanded music yanje ibe expanded hose mu karere ka Afrika y'ubuseruko muri 100% nibaza yuko 50% nshobora kuba ndiko ndashika ku ntumbero kandi ukabona ko ari ku ndirimbo nka zibiri zitatu ari Baby Girl ari Ce Soir Baby Girl yakiriwe neza cyane muri Kenya no mu Rwanda ndetse no muri Uganda mu gice kimwe Beautiful yo ni Kenya Tanzania yinjiye muri trending ya Namibia kuko twatanguye kwinjira muri trending ya Kenya tugenda muri trending y'u Rwanda tuje Tanzania duhava dushika no kuri Uganda turamanuka ndetse tugeze Namibia urumva ko ari ikintu nashakaga kiko kirashika ariko kubera iki wiyumvira ati usha kumbaza ati sati kubera kuvuga ko ari 50% yes 50% because now I'm doing this but I don't see a future iyo umaze gukora ikintu gikomeye ni kuvuga ucuzana ikintu gikomeye kurusha nanje ku ruhande rwanje nkaca ndaba ndakeneye kugira izindi ntambwe kandi amakolabo and with this situation ya economy ziriho abantu bose ugiye kubi explica project bakubwira ati about corona kandi izo ni project zikeneye amafaranga ari hejuru ya 50-60 kuduga ni trouble kuko usanga ni hamwe umuririmbyi akora ikintu gikomeye hama akabura ikintu kiza gikomeye kuruta iyi situation niyo abaririmbyi benshi bahuye nayo bakera bahuye nayo kuko bageze ahantu hama imbere harabura bagera ahantu barakora ibintu bikomeye hama baza ntibakora ibintu bikomeye kurenza ibyo bakoze rero kenshi usanga ibintu bipfira ngaho twese nuko twapfuye niko nanje mfise ubwoba yuko nzohava nkura n'icyo kibazo iyo hatabaye igikorwa hanini nayo ubundi nta kibazo nubwo abandi bo bikora je nzoba narakoze icyo nshoboye ku ruhande rwanje yes inyuma yo gutangaza yuko waronse umuriro nibo mu 500 streaming kuri romantic sound yawe twarabonye commentaire nyinshi z'abantu batandukanye ahanini iyatangaje benshi ni commentaire yo kuri WhatsApp stati aho umuririmbyi Big Farias yandika ati
nimureke kubesha abakunzi b'umuziki ndundi. Ivyo bikaba vyatweretse neza yuko yadomye ku rutoki wewe. Ivyo bintu bivuze ko iki Sadbi? aba ikije ntavyo nabonye kubera I'm sorry ngira ngo nari maze iminsi ndi preoccupé cyane n'ibintu by'akazi. Kabisa ntavyo nabonye kabisa kiretse umubimenyesheje. Ariko vyaravuzwe cyane vyarabonetse gose ni navyo biguma bitrendinga hirya nino ku mbuga ngurukana bumenyi n'abakunzi b'umuziki ndundi hirya nino. Ico kibazo sinibaza yuko ari kibazo no kwishura kuko ntavyo nabonye kandi niyo yandika iyo statut ntiyanditse ngo Satubi. Ariko vyaravuzwe cyane vyarabonetse gose ni navyo biguma bitrendinga hirya nino ku mbuga ngurukana bumenyi n'abakunzi b'umuziki ndundi hirya nino. I'm sorry now sifise umwanya w'ivyo bintu kabisa. I'm sorry bro. Sadbi nkamwe biramutse bibaye ari vyo dusanze yavuze wewe ni giki wo mubwira nk'umuririmbyi mugenzawe musanzwe musangiye umwuga wo kuririmba? Musanze none murajije abantu. Oya buri muntu wese neza ko afise le droit kuvuga expression yiwe. Gikuru no gukorera hamwe tukateza imbere umuziki w'u Burundi. I think yuko kuvunubahiriza umuntu wari we wese kandi nifuza yuko twese tubumwe tunywana tukibagira ibyabaye tugakorera umuziki w'u Burundi muri rusange. Ama ibindi gose yari ivy'amatiku n'ibindi nta mwanya ndabifitiye gose. Bakunzi ba The Town Trend Show murumvise neza yuko Sadbi avuze neza yuko atagikeneye guterana amajambo dakeneye injyane no muririmbyi numwe wo ngaha mu Burundi wacu, ahubwo avuga yuko wewe vision yiwe ari yo kujabukana umuziki ndundi. Ivyo navyo akaba ari vy'abarundi benshi banyotewe kandi bifuza kubamwo. Sadbi korabonye Meddy ku mbuga ziwe asanzwe akoresha hirya nino yandika neza yuko vuba video ya Beautiful igiye gusohoka. Ayo namakuru turiko turabona kenshi twiyumvira ati bizoherera he. Kubyerekeye video ariyo ukuntu management yanje niyuye ko iravugana kandi I think yuko video bizovamwo. Ama ikikuru ni kundirimbo irikraye bica biragacika muri East Africa, you know. Ama video ikazoza ari ugukonfirma c'est mieux. Sadbi kubona Meddy atigeze postinga indirimbo yawe mwakoranye ahubwo akamamaza indirimbo yiwe Carolina, ntuna yuko hari ahantu ikintu yishi iyo ndirimbo itashitsaho washaka kwishika neza? Na kimwe indirimbo iri hit East Africa yose gusa iyo haboneka ako karyo byari kuba byiza kurusha. Ariko indirimbo iri kuravuma muri East Africa ikuraba hit everywhere kandi nibaza yuko Meddy yarakoze igikorwa ciwe kandi nta mwikomo gose. None Sadbi video tuyitege ryari? Nibaza yuko vuba mushobora kuzoyibona. Yari The Town Trend Show, ikiganiro mukunda cyane kuri micro yari Mr. Copier Colle. Gumana natwe turabakunda, mutibagira gufyonda subscribe, like, commentaire mutubwira uko mwakira ibiganiro vyacu. Turabakunda cyane. Ciao. Music, celebrity, entertainment, showbiz. Welcome to the Town Trend Show.